tugeze igihe cy'isaha 12:30 hano muri studio za Radio Magara Times FM. N'umwanya mwiza tugiye gukurikira amakuru mu Kirundi tukashikizwa na Armel Bigirimana. Ndakora mu gije Armel ndagoye ikaze mu rano makuru. Ndakora mu gije Rishari, ndabara mu gije namwe inshuti bakunzi muri komatega amatwi ganiro vya Radio Magara Times FM. Nogenda bahikaze mu makuru ino musi wa mbere igenekerezo rya kabiri Kigarama umwaka wa 2019 naye akabagizwe n'inzingingo nkuru zikurikira. Haratunganijwe inyigisho ku barongoye ikivuko ca Rutumo mu ntumbero yo kugirira isuku indagara, imikeke n'amafi. Ngo nta kugira umugenzi rudandazo bw'indagara aho ni mu gihe bishika bagahomba abadandaza bagasigara basubira inyuma nk'ibirenge. Inka ngo muri kino gihe ngo niziriko ziraboneka neza, ngo niziboneka ziba zizimvye. Ivyo navyo bikaba bivugwa n'abahurikiye mu ishirahamwe ry'abayangayanga akaba ari ryo bise Tamira Umpe. Mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Ciza Jean Mukanya n'inkuru mwimwo kwayo. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM. Ndasubiye kubaha ikaze. Haratunganijwe inyigisho ku barongoye ikivuko ca Rutumo hari mu ntumbero yo kugira isuku indagara, imikeke n'amafi. Tubibwirwa na Sabimana Korokoro kandi ngo abaronkejwe izo nyigisho barashima bakagira ko banasaba yuko izo nyigisho zobandanya. Reka tumutega amatwi akaba yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Ego izo nyigisho nizijanye no kugira ngo bene kurongora amaplage n'abapatropeshere bari biko barigishwa kubijanye kugira ngo bagirire isuku mu bijanye n'amafi kugira ngo bamenye n'ingene bashobora kuyategura kugira ngo ntihagire ubucafu buza ku mafi kuko barifuza neza ko izi ndagara zashaka kuja mu mahanga bateza kuvyigishwa neza kugira ngo babimenye babitahure ko bateza kuzigirira isuku rikwiye. Kuzigirira isuku turamanza tukazoza amateze zoza mu mazi hanyuma tukaca tuzishira ku buyungiro mugabo niziyigwa ariko zanika kuryanye zivuye mu kiyaga batwabonye ko ari nziza tukazanika ku buyungiro bumeze neza kandi busukuye. Hanyuma rero tumaze kuziyiga turazishira ahantu gacakwa kabeho zicekwa kabeho hanyuma mu nyuma mu gitondo tuzitekera tukazishyira mu mashashe kandi turafise n'ama etiquette dushirako kugira ngo zishobore kuja hirya no hino zimezwe neza. Ego izo nyigisho turavye barazakiriye neza cyane kandi barabishima banabwira n'abigisha kwama baje kubaha izo nyigisho kugira ngo binonosore neza mu bijanye n'isuku byo gutunganya neza ayo mafi ashobora kuja hirya no hino kugira ngo abantu bashobore kuyafungura ari meza hatagatosi karimo. Ngo nakugira umugenzi urudandazo rw'indagara aho ni mu gihe zishishika zigahomba umudandaza nawe agatera asubira inyuma. Nkeshimana arongoye abadandaza indagara zumye ku isoko ya Magara arabitwiganira nawe akaba yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Ndongoye badandaza b'indagara zumye hano ku Magara hanyuma mu by'ukuri urudandazo rw'indagara nta kurugira umugenzi uyu munsi zirahomba ezo zikunguka ugasanga aho utera usubira inyuma nk'ibirenge canke ugasanga ntahuva kubera indagara zikunda guhomba cyane. Ahandi naho indagara kuzidandaza ni vyiza mugabo byasaba ngo uzidandazanye ubwenge ahandi naho ukaba ufise umutahe munini ko uyu munsi zirahomba ejo zikunguka ugiye nk'ikumweha ngo usange zirazimvye ufise ibindi bidandazwa urashobora kusuza muri ivyo bidandazwa kugira ngo urindire indagara zimanze zizimbuke ubone ko zimbutse woshobora gusorunguka. Kuvuga ibintu by'indagara kubifungira ibeyi biragoye kandi kugira ngo muje hamwe muvugane iby'igiciro c'indagara ivyo twarabigerageze bisa n'ivyatunaniye. Abadandaza b'indagara ntibava hamwe canke ntibava mu myehe imwe ni kuvuga ko hariho abadandaza indagara zumye mukanikira zikuma mugashora Bujumbura hari nabandi bazishora mbisi ni kuvuga ko rero iyo muhuriye mu mweha muhuriraho mwese muhayimuragura mwebwe bizumye mafunze ibeyi bariya bashora mbisi birashika bakaba bashora bakunguka bica bituma rero mudafunga ibeyi imwe. Muri kino gihe ngo inka ziboneka ku bwishingo nizibonetse ziba zizimvye. Ivyo navyo bikaba bivugwa n'abahurikiye mu ishirahamwe ry'abayangayanga ari ryo bise Tamira Umpe. Terence Ntunzwe n'Imana ari muri ryo shirahamwe arabitwiganira akagira ko anatubwira igihe iryo shirahamwe rimaze ritanguye nawe nyene akaba yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Tamira Umpe ni ishirahamwe ry'abayangayanga baha ku gisagara ca Magara turahanirana akazi zewe mbaze abagenzi nibo baca bayanga bakandangura kugira ngo baronke irasiyo y'abana nabo babaga nkongira nkabarangura naze kugira ngo ndonke irasiyo y'abana. Ako kazi niko kadutunze ka misi yose niwo mwuga wacu wo kuyanga inka. Ishirahamwe ryacu kugira ngo rikomere rimaze imyaka 6 rikora. Nitwe tuzibagira tukongera tukaziyangira
muri twebwe nitwe tubaga tukongera tukaziyangira. Muga rero igikorwa c'inka kiragoye cane kuko zirazimvye, kugira ngo turonge inka ni ibintu zizimvye cane, harahera n'iminsi 3 gwenda kurondera inka utarayironka kubera ubu ziri kwibeyi ihanitse. Kare twahora turonka karuso kisununuye inka zikizimbutse, ubu ziboneka yuko umwimbo w'inka waraheze tera ugabanuka, nta nka zikiri mu Burundi. Aha akaba ari naho amakuru yacu twategura no musi agarukiye. Reka ndabashimira inshuti bakunzi mwari muyateze amatwi, reka nkengurukire bagenzi bacu mu ruganda gutorokanya amakuru yadutorokanirije. Nibagiye gushimira Ciza Ja yatumye amajwi yabashikira. Amakuru mukamwashikije na Ahmed Bigimana naho butaha. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM.